wahisemo kuza ngaha mu ishengero ari gushobora kutabitaho ariko wahisemo kuza ivyo n'ibisanzwe ariko mu buzima bw'umuntu hariyo icyo twita ingingo nyamukuru les grandes décisions de la vie ni ukuvuga ni ikintu umuntu afatira ingingo gifata igice kinini cy'ubuzima bwiwe n'iki aba bene data bakoze hano kimwe muri ivyo ni ikaba bene data bakoze hano bafashe ingingo yo kwakira umwami Yesu kwakira agakiza ni ikibazo cyo gupfa isuki nawe satani we n'indyarya isemo satani ayibwira atanga atari urupfu Imana yacu ni nziza cyane tugiriye neza kuko dukunda icyo bituma turungikiye ijambo ryayo tukaba abana b'Imana muri yo urukundo rwayo Imana ntigira abishwa n'abavyara ahubwo Imana ifise abana kuko umwana wo mu nzu arahanira usanga kenshi dufise abishwa n'abavyara kuko umwishwa umukubisa ajahe kwa nyirarume avuga ati ndigiriye kwa nyirarume cyangwa kwa nyirase ariko umwana wo mu nzu ateza kugambuka baguma mu nzu nyene Imana rero ifise abana b'Imana ni beza reka duhaguruke dusenge Imana turangiza umukozi w'Imana arakoze tuzongere tumutumire kandi umwigisha mwiza nukuri nibaza ko araduhaye ibintu bitari bike ushoboye kwakira tuributsa ko tuzobandanya ibikorane ku wa gatatu mwumvise ko tuzotangura igikorane cy'amashimwe dutanga amashimwe yacu ava ku Mana tutazira Imana tuyishimira ibyo yakoze ku wa gatandatu turakorana saa 10:30 mu gikorane cy'ishengero ryose tuba turi hano twizigira ko ku wa gatatu no ku wa gatandatu tuzoba twuzuye gutya nyene hanyuma ku wa Mungu naho mugakuba mu gatondo inkuko nyene mwabonye byagenze ibyo nibyo tubibutsa nk'urutonde ishengero dufise ariko reka ducakange twese twahamagariwe tutazira Imana murahawe kaze muri izo porogaramu zose abo bakurikira inyigisho bifuza kuzobatizwa no kuzokwakirwa turabahaye kaze ejo muri iyi tuziga ku munsi wa 4 saa 11:30 hamwe no ku wa gatanu ku wa kabiri mwarimu no ku wa gatandatu tukaba tubigenza mubibwirane uzoze tugeze ahantu hakomeye cyane kuko turabigisha mu buryo dukeneye ko umuntu wese yica atahuye mbere yo kwakirwa no kubatizwa ugeze ahantu mwebwe murabahirwe mwagize ibakwe yo kumva ibintu nk'ibi amajambo nk'aya niko turegereza mu cigwa twita pneumatology aho tuziga iby'impemu n'ibijanye n'ingabire kugira ngo umuntu wese yinjire mu ishengero yakigwe mu ishengero abatizwa umuntu azi ko mwemu agenda akagaruka yama agenda agaruka ivyo murakwiriye kubimenya niryo jambo Paulo yandikira abikorinto arababwira ati iby'impemu ntimukwiriye kutabimenya na mwebwe kuko iby'impemu bimenya b'impemu nyene kandi namwe murabe impemu turi muri iyi si turi mu rugendo ruja mu ijuru ubugingo budashira mu bisego twise abazoba bamukoreye ngo bazicarana nawe abiyanduje bazotabwa